iyo wuzuye mpwemu yera nta bwoba byagugira ahubwo uhimbaza Imana kugira ngo ukoze isoni Satani. Bakunzi bahora Kanani TV, ndabaramukije amahoro ya Kristo abane namwe. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo ko dusubiye kuranka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushima, nje imbere yawe nkuninahaza, gukengurukira kwabanye natwe iri joro, ukaba utuvyuye amahoro. Nje imbere yawe ngushimira kutwitwararika Mwami wanje mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, wadufunguriye muri iri joro rikeye. Iki gitondo tuvyukirije ku ifunguro ry'impwemu. Mana we ntacu udakora kugira ngo tugubwe neza. None wakira amashimwe yacu kuko uri umuvyeyi wacu, utwitwararika muri gato na kanini, uturinda uko bukeye nuko bwije, waturinzira ijoro, wateguye imitego myinshi imbere yacu, n'ubu turizera kugira neza kwawe. Urakoze rero Mwami Imana kwemeye kwakira amashimwe yacu, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenzera byizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ejo twaraganiriye yuko aho mpwemu yera atari haba ubwoba, haba gucika intege, haba kwitwara uko ugomba. Ariko reka turabe neza ingene mpwemu yera ari uw'agaciro gakomeye mu bugingo bwacu. Turabirabira ku batwibanjirije nabo nyene gihe batari bwamuhabwe, baratatanye, baratubwenge, barata intumbero. Kubera iki? Kubera nta cabakingira bari bafise. Haleluya. Reka rero dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Harazovuga ngo ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhinda k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro, zibaja ko umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvugishwa izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi, barajorerwa kuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Barumigwa bose, baratangara bati, mbega aba bose bavuga si abanyegalilaya? Kandi ni igiki gitumye umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro? Turabapareti, abamedi, aberamiti, ababa Mesopotamiya, Yudaya, Ikapadokiya, Iponto, muri Aziya, Furugiya, Ipamfiliya, muri Egiputa, mu ntara za Libiya zihereranye n'Isireni, ab'i Roma bagerereye ino, Abayuda hamwe n'abatorewe idini yabo, Abakereti n'Abarabu, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumigwa, barazazanirwa, barabazanya bati, ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati, baborewe igisamo. Amen. Murumvise neza yuko umunsi wa Pentekote ngushitse, nkuko Yesu ubwiwe yari yasezeranije abigishwa biwe ati, mugende mugume hamwe, murindirire hamwe. Urazi igituma Yesu yababwira ngo bagende barindirire hamwe? Nuko yarazi ko atankomezi bafise, nuko bazi neza ko nibagenda bakaja kuvuga ubutumwa canke bakaja gukora ibindi bintu, bashobora guhuriramo n'ababayuda bica Yesu nabo bakabagirira nabi.
atankomezi bafise, atahishurirwa bafise y'ijambo ry'Imana. Yesu rero ababwira ati mwirinde, mugende mubanze murindire muronke inkomezi. Haleluya. Ati ngiye kwa data ndoje ndabarungikira umwitsa, nzobarungikira umufasha azoza kwemeza bise, azoza kwemeza abantu. Haleluya. Hanyuma ngo bari hamwe bicaye, ngo bajya bumva ngo ikintu gihinda c'umuyaga ngo ukomeye cyane w'inkomezi, ngo bajya babona ngo ibirimi by'umuriro, ngo umwe wese biza ku mutwe we, bacabuduzwa ubushobozi bwa mpwemu yera, batangura kuvugishwa mu ndimi, ngo hamwe ngo abantu bose baraho batangara. Haleluya. Kuko mwumvise ibihugu byose navuze, ngo bose batangura kumva bavuga ngo indimi z'iwabo. Baravuga ati aba bantu izindi biko tubazi neza ko ari abantu batigeze bava ngaha, izindi bazikuye he? Ngo barumigwa. Hama ngo bamwe watangura kuvuga ati aba bantu nta kindi bari ku nzoga banyoye baborewe. Mugabo abandi bakavuga ati byari byo byose nta muntu aboregwa ngo avuge ururimi twumva. Rero Petero, haleluya, Petero inge mwumve kuri uyu murongo w'14, ngo Petero asobanurira ibyabaye abemeza Yesu. Ngo ariko Petero ahagarara na bamwe 11 avuga n'ijwi rirenga ati yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwiyumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nkuko muvyumvira, kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ivyo ni byavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati bizoba mu minsi y'iherezo, nuko Imana yavuze nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Haleluya. Caratangura kubabwira ati ibi byari byarahanuwe, ati n'umukozi w'Imana n'umuvugishwa w'Imana Yoweri ko ngo mu gihe cy'iherezo ngo Imana izosuka mpwemu wayo kuba ari n'umubiri bose. Haleluya. Izosuka mpwemu ngaho uri kurasoma hepfo ngo kubatama akazi kubato, kubakozi, kubana, ngo mpwemu w'Imana azobaza ko bose. Bisigura ngo Imana ntitoranya ku butoni. Haleluya. Uyikunda uyironderana umwete iramwiyereka. Haleluya. Kandi ikamukoresha iby'ubuhizi. Rero usomye ngaha hepfo urumva ko bose ushaka kurondera Imana wese ayironderana umwete, ubwo bushobozi buramuzako, ariko bigusaba kugira iki? Kugira umwete. Haleluya. Ngaho usomye ku murongo wa 29 haravuga ngo bagabo bene data si ikingora kubabarira nshize ubwoba ibyasogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, nimba yuri ngaha ino muri twebwe gushika n'ubu, nuko kuko yari umuvugishwa n'Imana, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro ko izoshira ku ntebe yiwe y'ubwami wamutse mu burabwiwe. Yavuze ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwabe, yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora. Urumva Petero umwe yanka gushingira inta Yesu, bahagararanya kihari, agatinya kwamamaza ibyavuzwe n'Imana n'ibyo Yesu yababwiye, bikamutera ubwoba kubivuga, ariko arashize amanga, ariko arababwira iby'Imana yavuze. Haleluya. Ariko aravuga iby'ubuhanuzi bwavuze kuri Yesu. Haleluya. Aravuga ko umwe mwabamba, umwe mwica, uyu munsi ni wari kwadukoresha ibi. Haleluya. Ariko ubundi umunsi atari bwaronka ubushobozi yarirahiye Yesu, aravuga ati uyu muntu nta niwe nigeze kumenya. Ati kuhakana uvuga nkabo, ati wa muntu ngira wavangiwe, ati uyo muntu ntabonzi, atariko n'imvugo n'ingendo yawe niyabigishwa biwe. Petero aruma. Haleluya. Ariko imbere y'ibihumbi n'ibihumbagiza by'Abayuda harimwo abafarisayo, harimwo abasadukayo, arahagarara ashingira intaho umwami. Haleluya. Kubera iki? Kubera yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Nawe uyu munsi ukaba ushaka gushingira intaho umwami, mwana na mpwemu yera, uzura mpwemu yera, azoguhishurira ijambo, azokumara ubwoba, azogukomeza, azogushigikira, azokubaka, azokumara ubunebwe. Mpwemu yera niwe tugendana uyu munsi, niwe adukomeza, niwe adushoboza.
niwe aduhishurira amabanga. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ndagutera intege ukaba ushaka by'ukuri gukorera Imana. Haleluya. Ukaba ushaka gukorera Imana by'ukuri, ukaba uvuga ngo narimitse Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, mwana namwe muyera. Haleluya. Niwe azogukomeza, niwe azogushitsa mu rugezo ushimwa n'Imana kandi ugashimwa n'abantu, ugashobora gukora igikorwa Imana yakuremeye gukora. Haleluya. Atahishurirwa ntushobora kumenya icyo ushoboye, ntushobora kumenya kuri ubudasanzwe. Haleluya. ntushobora guhishurirwa ukuri ku ijambo ry'Imana, ariko hamwe na mpwemu yera byose birashoboka. Nico nkwifuriza muntu w'Imana, kuko aho mpwemu yera ari nukuri byose bigenda neza. Nta bwoba. Wobona intahe z'abantu benshi, wobona Sira na Paulo ingene bashingiye intahe umwami, bakaririmba bari mu bibazo, mugabo kubera bari buzuye ubushobozi bwa mpwemu yera ntibitaye ku mubabaro barimwo, ariko baravuga ati naho dupfa dutaha iwacu mu ijuru. Nta bwoba bw'urupfu bagira. Iyo wuzuye mpwemu yera nta bwoba byagugira, ahubwo uhimbaza Imana kugira ngo ukode isoni Satani. Rero nawe ukaba ushaka gukode isoni Satani, emera wuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana rero yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Ndabakunda cyane. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nukuri sindabikwa kugushimira, sindabikwa kukuninahaza, kuko ntacyo utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwuzuye amahoro, bwuzuye gutsinda, kuko gamukunzi mwiza watanze ibikenewe byose kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu mahoro n'umutekano ntangere. Waduhaye Yesu Kristo, araturokora dukura mu maboko ya Satani, uduha ijambo ryawe kugira ngo turere, uduha mpwemu yera kugira ngo ari dusobanurire. Ntacyo utakoze Mana, natwe nk'abana bawe ntitworeka kugushimira. Warakoze, ushimwe kandi wubahwe. Urakoze, ni mu izina rya Kristo Yesu senze ko nizera ko wakiriye amashimwe yanje. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe.